muzorira, muzotaka, muzifuza urupfu, muzoboroga, ariko ntibizoba bigikunda, ntibizoba bigishoboka. Nimwikize yemwe ab'iki gihe, ndababwira ukuri, Yesu aho azozira kandi ntatevye azobaca mu kubiri, azobarandura nta n'agashitsi nta n'agashami azobasigariza. Mwarase kumva no kumvira ijambo ry'Uwiteka, aho rero ntituragera ku nyambaro. Ewe nugana aramucunguye akaja imbere y'Imana akataka akarira ati nujya mugirira ikigongwe, muha umutima wihana. Ndababwira ukuri, yemwe ab'iki gihe muzorushirizaho kudakira, mwe mwakengereye amaraso ya Yesu, mwe mwakengereye ikimazi yadutangiye, mwe mwakengereye ukuntu yabaye impongano y'ivyaha vyacu, muzorushirizaho kudakira. Yemwe ab'iki gihe nimwikize, yemwe ab'iki gihe kigoramye nimwikize, enda nimwikize. Yemwe mwabagabo mwe, mbega ibara ryaraguye naho Yesu nashimwe. Bakundwa ba Kristo Yesu, ndagumbiriye abera b'Imana, ndagumbiriye inshuti z'umusaraba, ndabagumbiriye ndabifuriza agakiza ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndagumbiriye ego inshuti z'umusaraba ziri ego mu gihugu cacu c'Uburundi, ndagumbiriye inshuti z'umusaraba ziri muri Australia, ndagumbiriye inshuti z'umusaraba ziri muri Amerika ndetse no ku isi yose, abari mu Bugande, abari no mu bindi bihugu bose, ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abazobasha kumviriza ego izi nyigisho zacu, Yesu Kristo aduhana umugisha. Ego ndi mwene so, musangiye urugendo rugana Siyoni. Nifuje ko twoyaga ku majambo ya Kristo ndetse no ku bihe ingene bigenda bihinduka, n'ingene abana b'abantu bagenda bahinduka. Yesu nadutabare cyane. None bakundwa umusaraba, nzanwe nuko tuyaga ijambo ry'Imana, tuyage imyitwarire y'abana b'abantu mw'isi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndenginze inshuti z'umusaraba zite kumva amajambo y'Imana, amajambo adusubiza mu intege, amajambo y'impanuro. Yesu nabahezagire. None bakundwa umusaraba, nje kuvugana n'uyu muntu n'ingenzi ija mu ijuru. Yesu nadutabare. Bene data, ntibyari bikwiye yuko isi hinduka natwe ngo duhinduke, ntibyari bikwiye yuko isi zunguruka natwe ngo tuzunguruke. Ibyo ntibibereye abana b'Imana. Isi iriko irazungurukisha abantu benshi. Mana dutabare. Isi iriko irazungurukisha abantu benshi cyane, iriko irabazungurukisha, ariko ndababwira ukuri, isi ntiyari ikwiye kubazungurukisha. Yamara mwari mukwiye guhagarara ku ijambo Yesu yavuze ngo ngiye kwa data nzogaruka kubajana, kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muri,
kandi yuko ngiye kubategurira ahanyu, ngo yaba ayo mazi atariyo Yesu aba yarabitubwiye. Ariko ndiko ndababazwa n'abakristo buno munsi, ese baracibuka ayo majambo canke bagenda uko bigombeye canke bararambiwe? Abantu benshi bigaragara ko barambiwe, abantu benshi bigaragara ko intege zose zaheze, kuko menga uri kuritegereza benshi ntibaciteze ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Ndiko ndababazwa n'iki kintu gikomeye, ndiko ndababazwa n'aba bantu bariko barahindagura imibiri yabo. Ndababwira ukuri inshuti z'umusaraba, mwebwe muriko murahindagura imibiri yanyu, igihe Yesu azozira, igihe Yesu azoza, azokubaza ishusho yaguhaye wahindaguye. Yesu nadutabara. Ishusho yiwe uriko urayihindagura, uyishirako amarangi, uyiterako ibindi bintu. Ndakubwira ukuri, aho Yesu azozira, aho umwami wacu azozira, azokubaza ishusho yaguhaye. Mani dutabare bene data, azokubaza ishusho yaguhaye. Tijewe nkeneye ishusho naguhaye, none uzokwishura ikiga mukundwa? Ko tuzi ko twaremwe mu ishusho y'Imana, nawe ukaba waritegereje usanga Imana yarakosheje, noneho uriko urayikosora. Ariko nakubwira ukuri, nyamba uriko urayikosora, wowe uriko urayikosora, iraje kwereka ko idakosorwa. Imana yacu nikosorwa. Imana yacu nta makosha yigera ikora. Imana yacu ikora ibintu bikwiye kandi bibereye. Nyimba yarakugize umwirabure, menya kuri mu ishusho yayo. Nyamba yarakugize uw'inzobe, menya kuri mu ishusho yayo. Ikirenzaho, mwebwe muriko muragenda muhindura imibiri mwahawe, mwebwe muriko muragenda muhindura imibiri yanyu, ndababwira ukuri, urwo rusengero rwa mpemu yera muriko murahindura, urwo rusengero rw'Imana. Izo sengero z'Imana muriko murahindagura, Imana yabuze aho itaha muri mwebwe, ari ukubera ukwihindagura. Bene data bakundwa, ndababwira ukuri, Yesu ahazozira kandi ntatevye, azobacamo kubiri, azobarandura nta n'agashitsi nta n'agashami, azobasigariza. Mwarase kumva no kumvira ijambo ry'Uwiteka. Aho rero ntituragera ku nyambaro, turacari kubihindagura. Bahindura imibiri yabo. Ese muragomba muse gute ko muri mu ishusho y'Imana? Imana kandi nayo ikaba ari nziza cyane. Muragomba muse gute? Ayo marangi Satani yabazaniye muriko muriterako, ewe impera muzoyibona. Impera muzoyibona, impera muzoyibona. Imana iraje, umuriro iriko irawuvugutira, umuriro iriko irawuvugutira ibiyetangabo kenshi, izobakororera muri gehinomu atana akagongwe bagiriye. Birateye agahinda n'umubabaro. Uri kuritegereza abamama b'iki gihe, barabamama bakwiye kuba akarorero, barabamama bakwiye kubera akarorero abana bavyaye. Ariko inyambaro z'uno musi man, inyambaro z'uno musi barenyaguza mw'ibarabara, bambaye utujipo tugera mu matako, barenyaguza mw'ibarabara, amabere ari hejuru nta n'udusoni, barenyaguza mw'ibarabara. Yewe gaye Mana, ndababwira ukuri, muriko murenyaguza, mukoze isoni Imana, mufata ubwambure yabahaye, mubutwarira hejuru. Ariko Imana iraje nizovyihanganira, itihoya bakino gihe base
kumvira bose kumvira Imana bigira nk'ab'i Sodomu na Gomora. Yewe Sodomu na Gomora baranduwe no kutumvira. Namwe nta gahengekerezo muzogira b'iki gihe. Reka ndababwira igituma atagahengekerezo muzogira. Kiriya gihe Yesu ntiyari bwaze ngo asese amaraso n'amazi. Kiriya gihe Yesu ntiyari bwaze ngo aje ku musaraba. Ariko ndababwira ukuri ab'iki gihe. Ab'iki gihe Yesu yavuze ngo ab'i Sodomu na Gomora cambere sabiri newe ko bazogira agahengekerezo gusumba buno musi. Kuko buno musi mwakengereye amaraso ya Yesu, mwakengereye urukundo rwa Kristo, mwakengereye urukundo yadukunze, mwakengereye kugira neza kwiwe. Ivyo mubirengako bituma mukora ibizira. Ndababwira ukuri, i Sodomu na Gomora hazogira agahengekerezo gusumba mwebwe buno musi. Mwakengereye amaraso ya Yesu Kristo, mwakengereye amaraso yatugiriye ikimazi, mwakengereye ububasha bwa Kristo, mwakengereye imbabazi yatuzaniye. Ndababwira ukuri, hazogira agahengekerezo gusumba buno musi. Hazogira agahengekerezo bene data. Ariko icari kikubereye inshuti y'umusaraba, ico kubera ciza nuko wohindukira ukihana ukava mu vyaha. Nuko wohindukirira uwo mwami ukavuga uti mwami naragucumuyeko, mwami narambaye ubusa mw'ibarabara, naragukojeje isoni, natesheje agaciro icubahiro cawe. Ndaje ngirira ikigongwe, ndaje mbabarira, ndaje. Ukaza kuri Yesu yavuze ngo yamwe abarusha n'abaremerewe nimuze kuri jewe ndabaruhu kandi nimwikoreze ingata yanje itababaza munyigireko. Ngo kandi naho hosha irenga rivunitse ahubwo ararisindagiza. Ngo kandi n'urumuri ruyenga ntaruzimya. Haleluya, haleluya. Nshuti y'umusaraba watakaye ukazimirira mu buyobe, ukazimirira mu bitagira ikimazi. Ehera burambara ubusa, ehera bugendera impenera, urasamba nukisamba nukikinisha. Ivyo vyose ni ibintu birakaza Uwiteka, ivyo vyose ni ibintu bibabaza Imana, ivyo vyose ni ibintu bitera akabonge Yesu, bigatuma agira intuntu n'agahinda. Akibuka imibabaro yagize igorogota, akibuka rya joro i Getsemane, akavuga atewe jewe nuga naramucunguye. Akaja imbere y'Imana akataka akarira ati nuja mugirira ikigongwe, muha umutima wihana. Ndababwira ukuri, yemwe ab'iki gihe muzorushirizaho kudakira. Mwe mwakengereye amaraso ya Yesu, mwe mwakengereye ikimazi yadutangiye, mwe mwakengereye ukuntu yabaye impongano y'ivyaha vyacu, muzorushirizaho kudakira, muzorushirizaho kudakira. Yemwe ab'iki gihe nimwikize, yemwe ab'iki gihe kigoramye nimwikize, enda nimwikize, enda nimwikize. Yemwe mwabagabo mwe, mbega ibara ryaraguye. Naho vyakabaye ko umugabo yambara imishono y'abakenyezi, yambara imishono y'abagore, agafata amasute agakubitamwo, agafata amarangi ku minwa agakubitako, amahereni ngwayo. Mbega Imana ngo iraje ibacemo kubiri. Yo wa mugabo uzi ko wabikoze, Imana iraje igucemo kubiri niyo utihana. Imana iraje igucemo kubiri. Wa mugore wambara ipantaro, wa mugore ukubita ibisuko ku mutwe, mbega kubera ko Imana yakugize uko, kubera ko utavutse ivyo bisuko biriko, nuko Imana yabona bitari bikenewe.
y'ibibona bikenewe yari kubigena umuntu akavuka biri ku mutwe. Rero kubera itabigenye wowe ukabona yuko uriko urayikosora, ukabona yuko yakugiriye nabi, ndakubwira ukuri iraje. Ntizokwama icecetse, ntizokwama iri mu gacerere. Ubu uri mu gacerere iriko irabitegereza. Imburi ziraza mukashira ibiti mu matwi, ukamengo simwe mubwirwa, ariko muziruka imisozi, muzinyegeza mu bitandara, muzinyegeza mu mabuye, muhunga inyonga z'Imana. Imana iraje, muzorira, muzotaka, muzifuza urupfu, muzoboroga, ariko ntibizoba bigikunda, ntibizoba bigishoboka, ntibizoba bigishoboka. Nimwikize yemwe ab'iki gihe, nimwikize yemwe ab'iki gihe. Muragomba Imana ikora iki? Muragomba Imana ikore gute ko ataco itadukoreye? Yarahevye itanga Yesu umwagazi wayo, iramutanga ku bwacu twese kugira ngo umwana w'umuntu arokoke. None nubwo yatanze ikimazi c'umwana wayo, mwashize ibiti mu matwi murazibira. Ariko ndakubwira ukuri, wa muntu we uriko urahindagura umubiri wawe, Yesu araje. Wa muntu we ugenda uhenye, izo ninyo gusa, ninyo zinyagara. Iyo uba umaze kubona umuntu yavuye mu mubiri, wovuze ati umubiri n'ubusa gusa, nari nkwiye kwambara nkikwiza. Wovuze ati umubiri ni zero, nari nkwiye kwambara nkikwiza. Izo ninyo gusa zinyagara, ninyo gusa zinyagara, ninyo gusa yubuzi yuko umuntu ari umuntu, yubuzi yuko umuntu yakuwe mu ivu kandi ategerezwa kurisubiramwo. Wa muntu we wogororokeye Imana, wo kubasha Imana. Umuntu yavuye mu ivu kandi azosubira mu ivu. Wa muntu we uritegereza uraba umubiri wawe, ufitanye isano n'isi. Imana yatoye ivu hasi irabumbabumba, ivyondo irabumbabumba. Wa muntu we gaba, irabumbabumba. Imaze kubumbabumba ivyo vyondo, iratereka ngaho. Ihejeje gutereka ngaho, iki yakira impwemu zayo, ikihumekeramwo. None wumva wewe uri giki? Mbe nturumva yuko uri ibumba ryo hasi, uri ivu ryo hasi? Ariko uriko urafata uwo muntu w'imbere Imana yagushizemwo, umwandurisha iki kibiribiri, ngo uriko urashirako amahereni, ngo uriko urisamba nawe ikinisha. Ico kibiribiri conona uw'indani wahumekewemwo. Iki kibiribiri inyama y'icondo uriko urayononesha impwemu yagushizwemwo, ariyo yozobonye Imana, uriko urayononesha uyu mubiri wambaye. Kandi igeje uzobora usubire muri rya vu wavuyemwo, kuko ivu rizoba ryakiriye icaryo. Uri giki none wewe? Kuri ivu gusa. Kandi iyo upfuye, mbega ko batakwanikira ku zuba, ko batashira mu birere, ko batwara mu ivu? Bisobanura ngo wavuye mu ivu, tegereza gusubirayo wibagiranwe
iyo mpwemu rero Imana yagushizemwo, yaguhumekeyemwo, niyo yitwa umuntu, niyo yitwa iyihambaye, ariko warakengereye iyo mpwemu Imana yagushizemwo. Uriko urayandurisha ivy'iki gihe nshuti yanje? Ehe, niwambare neza, pfuka iki kibiribiri, gipfuke kugira ngo uheshe icubahiro ya mpwemu Imana yagushiramwo. Yo uragenda hariya ngo niyo bavuze bavugishwa, ukiruka ukajarajara, bagenda babahenda ngo nimwakira imiduga, ngo nimwakira amazu, ubwo bariko babasuka mu myuka mibi izotuma muja muri gehinomu, igatuma mutigera mwiyumvira agakiza nyakuri, igatuma muguma mukurikira ibigirwamana. Nimureke kwiruka mu bitagira ikimazi, mugafata imitwe yanyu mukayonona, kandi muri mu ishusho y'Imana, ngo muriko murakubita ku mishatsi y'imibandikano, imishatsi itaba. Yo, Imana iraje uzinyegeza, bazinyegeza mu bitandara, yemwe no mu mabuye. Abasambanyi bazinyegeza, ababoregwa bazinyegeza, abatukana bazinyegeza, abambara ubusa bazinyegeza, bazinyegeza mu bitandara, yemwe no mu mabuye. Uzinyegeza, ariko ijisho ry'Imana rirabona, nta na hamwe uzoginyegeza, uzotegerezwa kuja mu gihano. Ariko niwihane bicitwa uyu munsi, hindukirira Yesu, garukira ngaho, aho ugejeje haramaze, ivyo wakoze birahagije, garukira Yesu, vuga uti naragucumuyeko, ndaje mwami wanje, ngirira ikigongwe. Garuka, garuka, Yesu aguteze amaboko, Yesu arakurindiriye, inzambi igiye kuvuga, Yesu arindiriye wewe kugira ngo inzambi ivuge, nawe witunganije, nawe witunganije, nawe witunganije. Garukira ngaho, garukira ngaho ugeze, garuka kwa Yesu. Yesu abahezagire bakundwa. Ndasabiye umuntu wari we wese, ndengenze umuntu wari we wese, yumviriza amajambo ya Kristo, afata ingingo bicitwa uyu munsi. Yesu araje. Haleluya. Ndagushimiye Yesu Kristo, ndagushimiye Papa. Amena. Ndagushimiye egome Yesu Kristo, no majambo yawe nagere ku bwoko bwawe, aroba imitima yabo, nawe wehesha icubahiro, ubakiriza ubugingo. Yesu Kristo uzobukoze. Ivyo ndabisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen.